kandi umuntu wese yamye afise ikibanza ciwe naho vyaba kabiri jean ugasanga afise programme zibiri we naragushira for lunch undi nkamushira dinner mugabo ukumva yuko ndi intentional about our friendship ukumva yuko je te considère ukumva yuko urahari mu buzima bw'iwanje peu importe yuko uri wa midi cyangwa wa 15h urahari ndagufitiye umwanya muri 24 heures fils harimo umwanya wiwawe donc nivyo rero mbashaka abagenzi dutahure au fait alors que ntitubitahura kimwe naho hatazi yo jalousie yaronse umutipe yantumaze singishobora kumutwa sinshobora gutwara umutipe wanje mu bagenzi banje abo munyiba yambi gose imari zacu. Welcome again on Sexy Love TV show. Nkuko mubizi mwatumenyereye on the Brunch Time ndi kumwe na Nadine. Karibu cyane kandi urakonze turabwirana karibu kubera kwa mama tuba dukumburanye ibanze twerekana muri second episode 2 ya business. Turi hano kandi muri episode 3 waiting in your 30's nkuko mwabibonye muri episode ya kabiri turi kumwe again na the spirit cocktails drinks ziri varié nkuko mubizi zirimo ama flavor ari varié zose ni à base de vodka 5.5%. Nukuri vraiment jewe numvise nta kintu nakimwe cumvikana wowe umvise gute humvikana flavor yayo ma fruits citron nukuri try it ndaziko muzodushimira muri episode y'uno munsi tugira tuvuge ikintu friendship ubugenzi ubugenzi friendship waiting in your 30s kugira abagenzi bukuri abagenzi dukeneye mu buzima bwacu abagenzi b'ikimazi hari ikintu nize environnement urimwo entourage imbere yo kuvuga ivyo byose umugenzi ni iki Jenny baza ko umugenzi ndamudefinisa kwinshi umugenzi ni kirumara umugenzi mukuru umuntu wese akwiye kugira d'abord ni Imana avant toute chose après ubugenzi ni Imana hariho abavyeyi bawe ndabizi benshi barakunda kumbwira ngo abavyeyi ngo hari abantu ngo abavyeyi ngo baba bakaze ngo tutobagira abagenzi ngo naragiriwe ubuntu no kugira abavyeyi twumvikana ukuri n'ubuntu bw'Imana nagiriwe après namandiko ndavuga ntabagenzi bandi nabagenzi muvukana bategeza kuba abagenzi bawe après nabo tuba choisishije novuga gute abo twitoreye hari ab'Imana idutorera hari abo twitorera kuko kenshi uzoraba umugenzi witoreye wewe nyine hari ibibazo vy'amabiko byinshi biraba nawe Nadine umugenzi niki umugenzi jana defensa yuko umugenzi ari wa muntu umwana w'umuntu akuba hafi mu bihe vyose bibi na vyiza nibiri hagati na hagati akama ari hari ariko twumvikane ko hari abagenzi tugira mu kazi tuba turimo ega nivyo nibihe vy'akazi abagenzi tugira muri stage y'ubuzima tuba turimo bagenda barahinduka avec des saisons voilà kandi urumva ku rugendo rw'ubuzima tuba turimo hari abavamwo hari abagumamwo hari abashasha binjiramo ego donc icatumye tuvuga ubugenzi nibaza yuko dushatse kuvuga ati muri iyo muri uko kurindira kwacu muribuka ko twababwiye muri episode ya mbere ko twari ko turindira abo Imana yaduteguriye turababwira muri business muri episode ya kabiri icerekeye business uko twoyikora uko twoyirindira ubu rero turiko dushaka ubugenzi kubera ko muri ayo ma episode yose tumaze kubabwira harajamwo abagenzi abagenzi mu rukundo hari abagenzi batubuza abo dukundana n'abagenzi badushigikiye muri business hari abagenzi badushigikira n'abagenzi badutuza bashaka kutwiba peut-être badashaka kudutera imbere batugirira ishari muri ivyo byose hari abagenzi bama bahari kubera ko ntidushobora kubaho ubuzima
tudafise abantu dans notre vie naho haca haza kimwe nariko ndavuga ntinarize mi formation iheruka nagize kuri développement personnel yuko environnement turimwo est-ce que environnement urimwo Nadine wewe iragufasha kwevoluer environnement amical y'abagenzi kubera ko nivyo tuko turavuga navuga yuko abagenzi mfise uko imyaka yagenderagenda niko bagenda baragabanuka hari umuntu yigeze kumbwira uti hari imyaka ugeramwo ushoboye guharura abagenzi ukabaharura ku ntoke izi 10 zose zikakwira nta bagenzi ufise bateza uku kuboko gusa rero je muri environnement ndimo novuga uti mu bagenzi mfise ego from ndakura kandi cyane gose tugeze muri bwa bugenzi ku buryo dushaka kwicara nkavuga uti jewe wambabaje uku canke je wanjoheye uku canke wewe ukuntu usigaye wigenza mbona yuko jewe na wewe tudashaka kuguma tugendana kubera jewe jani ndimwo ridifahana jani kandi ntihagire uba offended ahubwo yo wundi akavuga uti ndashana je kuhinduka umva jewe ubu nsigaye ndi muri friendship zimeze neza nukuri novuga uti ndabishima Imana mbuga naho kwashika byagenze gute naho ngira ndabizi naho kwashika byari bya bindi novuga uti experience birazana na experience bikazana na meme no gusenga ukabwira Imana uti uwo tuzohura umugenzi abagenzi beza abagenzi bakamaro uravyo na jewe ungira umugenzi mwiza umugenzi wakamaro wukuri uravyumva kugira bahariyo ya saying bavuga ngo you attract what you are no mu bugenzi nivyo nyene watiha icuri umeze gute kubandi voilà uzorabe uri wa mugenzi yamavuga abandi watiha babandi bavuga abandi urumva rero nace banza kugira assessment ya jewe nyene uti ndi umugenzi wa gute bigenda gute ego Jeni baza yuko stage ya friendship ngezeko ico kibazo gihe bakimbaza nararondeye muri environnement ndimwo ndasanga ego hariho abamfasha gukura hariho nabandi nzofasha gukura that's a good point hariho nabandi nzofasha gukura kandi sinshaka kubaheba kuko umwe wese muri stage y'ubugenzi ndiko umwe wese arafise icanzanira mu buzima bwanje umwe wese arafise impact ariko aragira mu buzima bw'iwanje kandi nkavuga nti nimba jewe ujya mfasha gukura nuko jewe ngenewe gufasha naka nawe gukura donc turabe entourage turimwo environnement yiwacu idufasha gute gukura hama aussi aho ngendera kuko urumva hariho wambwiye ati nukugira abagenzi aussi nukugira aba mentor canke aba coach muri secteur yariyo yose ego kuko urumva ukagira friend ameze nk'umu coach oya ukagira umugenzi canke umumento kuko umumento ashaka kubera umugenzi ego muri stage urimwo y'ubuzima kandi muri secteur yariyo yose je vais m'expliquer ushobora kuba uri muri direction y'ugushaka kumenya Imana ukagira umumento canke umugenzi agufasha muri iyo direction ushobora kuba ushaka business donc gutangura business de même ukarondera umuntu akuguidinga canke nagufasha muri iyo direction ushobora kuba uri kuravuga ati okay none ko jewe nifuza kuzogira mariage est-ce que ndiko ndagendera muri iyo way ya mariage cha tubasubiza kuraba ikiganiro ca mbere cha episode ya mbere donc est-ce que ndiko ndagendera muri iyo direction nyene iyo direction nimba ndiko ndayigendera nimba ntariko ndayigenderamo reka ndondera umuntu afasha kuyigenderamo peut-être ashobora kuba ari uri marié canke ugomba kugira mariage akangaidinga akabana nanje canke niwagize divorce canke voilà ntuzeya etape stage yose y'ubuzima irakenera umugenzi nshobora kuba ndi muri friendship ndiko ndibaza nti est-ce que bajya bagenzi fise est-ce que bari worthy kuguma muri iyo ntuze kandi aussi ego c'est vrai baratubwira ko bagenzi batwa influence ariko wewe personnalité yawe wamaze kumenya ce que tu veux tu n'es pas obligé ko muri kurakurikira abantu oya pas du tout wewe urazi neza aho ushaka gushika mu buzima urazi direction ni kujya navuze ati jewe ndafise abo abanduza ndafise nabo ushaka kuduza
kuko hariho iyi icuka gisigaye gihari ngo cut off people ngo cut off ngo yango bahebe ngo cut off ugasanga ngo this one is toxic ngo mukure je mara nibaza ikibazo kimwe navuze uti tuvuga uti mana mpabagenzi beza ngatubika yuko na Yesu yaronde abagenzi 12 Kafisa abagenzi 12 bagendana siko atari kubikora wenyene mugara yararonde nabo babikorana so uvuze uko nshaka kubaza ikibazo tubanze twishura ikibazo ko tugira tuvuga abagenzi wowe umugenzi wa gute gender umugenzi wa gute we nk'ubu how would you define jerekana ku define what kind of friend you are kuko kenshi umuntu wenyine aritapa urabyumva nanje uvuga uti what kind of friend naje wendi kugira abantu batahura uti ibyo tuko turavuga omo nacho tuko turabigenderako right je uvuga ntangwe sexy love Anais no mugenzi yitanga yes Anais aritanga ufise nka projet apana na projet shano no kuba uri kuraca mu kintu ni wa muntu akuba hafi ijana kwijana as much as possible ahashoboye ahugeza Imana yamuhereye inguvu naho nyene ageza nukuri arahaba akakubwira uti okay kora kuje ndabizi neza yuko cyane muri business nako ndakora niwe yanyinfluenceje ku postinga first video nagize kuri Instagram abari wa sharing first na platform afise hari abantu bagira ama platform nkajya bakakurihisha uravyumva ni wandihishije that means you show up and you support abagenzi bawe you show up and you support apana muri business gusa meme muri personal life kandi ivyo ni ibintu abantu baba bakeneye hari abantu benshi ama dreams yabapfuye canke bari muri stress canke depression kuko bafise abagenzi who never show up bara showing up tugiye muri cocktails mugani wa showing up kubaza Nadine kona wo warigeze komaze Nadine you are not you good uraje abagenda kwaza uti are you fine nakajya gusaka bagakwiye you shown up so jensha kuvuga uti uri a friend in need and also a friend indeed namaze kumvica yes so that's the kind of friend you are mugiye shata vuga abagenzi okay Nadine nawe she's the supportive one Nadine ikintu cyose uzanye mu buzima arakigura wow ikintu cyose uje gukora mu buzima aragisupportinga she's always in thank you kandi she always aratanga my ideas and on how you could do it kandi ni wa muntu ashaka kukwereka ingene wovyikorera kugira ntu dépense thank you Nadine ni wa muntu azogufasha azona guhana my ideas on gute wo kwiteza imbere akakubwira ibintu byose uzurashama amafaranga urumva she's there uri kuramubona donc uri umushaka muri business nukuri she's the business partner woshaka kukumva non seulement zo boosting mais aussi azogufasha gutera imbere donc ikintu cyose wewe naho ushobora kubujya ndibuka yuko ndashaka kuba njyamye ariko Nadine akabari wavuga ngo yango vyukungira iki kuvuga ati none ibi abishize ko intérêt kubera iki kandi atari vyiwiwe donc wewe wagize ubunebwe uri muri procrastination ariko wewe she believes hama ni wa muntu agusengera utabizi ico ndakizi quand même ni wa muntu agusengera utabizi kandi akaba hari donc aragufasha gukipinga faith aho we wayitaye that's the kind of friend you are rero nibaza yuko turakeneye umumwe wese ce genre d'amis ce genre d'amis wawundi agufasha gusenga udahari wawundi agufasha muri business akuboostinga kuko biragoye iyo utanguye hari abantu nkabatwebwe n'ukuri du procrastinate every day ndababwira ikintu kimwe n'ukuri jewe ndi umuntu umva so gusengera na spirit of procrastination again quand même ça commence kubera ko quand même nimba mu nyumve yuko je ndi umuntu busigaye vyuka 5h ikiri cyahora kiri bizarre urumva kuri it's something kubera ko naronsa abagenzi bantwara mu byankeneko
Jena mandiko ndavuga wewe nk'umugenzi udashobora gutanga information kintu ca nkeneko ego urashobora gutanga iyo information wa mugenzi ntabifate comme tu le voudrais nta showing up nta gusupporting nta giriki it's okay wewe wakoze ico wategeza gukora nujya bayaragushavuje nujya muba mwarashwanye be there for them be there for them nimba ari information ukeneye kumuha yimuhe kubera ko nukuri we wavuze ngo Yesu yarasaba abagenzi 12 kandi bose baramushayeko ego hari abamushayeko hari abamu kandi wewe yari yazanye urukundo duk nawe erekana urukundo uko biri kose no matter the situation rero nchangaruka à la question baza y'umugenzi kukurumva iyo ugeze muri stage ya in your 30s uko tuko turabivuga uba wahuye na type of friendship nyinshi gose arabo muhura mu buzima nkuko twabivuze bakagenda baravamo donc jewe ndikonza kuri side ya wa wundi wahora ubona nk'umugenzi wawe mfamve it's over friendship hagiyemo na sisterhood baba family it's family hamachi ya kudeserve mukukudeserve she can steal your idea for example your business idea she can steal your man she can betray you in any other way wewe uvyifatamo gute wabivuze mu ntango ibyo biramaze kumbako ni ya still in the idea ni ya still in the my man mugabo vyabaye ibintu ushaka kwimvira uti sinanzi ko twoshika kuri iyi point mugana agiye gutahura nkuko twavuze uti in our 30s hariho maturity 30 izanana nayo nico gituma ugira wake up call definitely uratahura yuko umuntu wese turi kumwe ngaha kwisi ni umwana w'umuntu kandi ashaka guhinduka ego ico kintu kiragoye gutahura kuko hari abagenzi cyane bajya abagenzi bamaze kuba family uravyumva si umusista gusa ni family kuburyo unamuharura mu iterambere ry'iwawe umuharuramwo mu masengesho yawe umuvugamwo mu vyiyumviro vyawe umushiramwo uravyumva rero biheze akakubetrayinga nkuko hari akantu wavuze uti hari n'igihe hari abagenzi tugifasha kandi baratugiriye nabi siko definitely voilà rero uteza kugira je navuze uti ibyo bintu bibaye ukuntu no vyifatamo neza gushira mu muto yuko n'umwana w'umuntu ari bound ni nkuko na jewe anayise turicaranye ngaha mugabo boundary iri hagati ya jewe no gukorera inabe umuntu it's very small ni ntonya cyane nje gituma uzawumva wumvise nk'inkuru kuri Nadine ngo Nadine yaragiye kwiba amafaranga hana asiga komerekeje bira urumigwa kavuga uti Nadine nzi muguteza kumenya yuko kajya ka percentage mu muntu wese karimo so no mu bagenzi karimo uteza kwiyatanda yuko babikora abashaka kubikora apana yuko ubushiraho umutima wose ngo oh my gosh kavuga uti reka shira kama antene name no observe ibintu byose no awucugira attention muri friendship zawe muguteza kwishiramo yuko utaza guhemukira ni Imana gusa kuko n'abavyeyi nibo bagenzi bacu bambere mugato yamaze kumva amatima yaje y'abantu bavuga uti n'abavyeyi akakora ikintu wenyine uvuga uti uri umuntu wamuvyaye ico kintu ushaka kugikora gute mugabo nkuko wavuze uti nabajya Yesu bagendanye hariho abamudesevye kandi baramubonye face to face baricanye bakasange urazi kwicarana face to face with God like it's a privilege mugabo baramudinayinga bamwe baranamugurisha siko so kajya karagarurira Imana yashatse kutwereka uti nabo nagendanye nabo turicarana barankoreye hakana wewe rero umwana w'umuntu ucumva bica bigenda gute so in your 30s twige yuko friendships zirashobora guhera aba friends bashaka kukudeseva ni nkuko nawe ushaka kugira impact kuri friendship rimwe igahera cyangwa nawe ukadeseva your friend rero igituma utagera kuri your point
mutagera kuri iyo point ni kwa kundi tuvuga uti hari ahantu ugera mu bugenzi where you just have to be honest with each other. Yes. Ama friendship menshi ahera kubera abantu bataberana honest. Uravyumva anahise aragushabuje nk'ubu turagize akantu akagashutinga nkazeza kubivuga after twagize nka 30 episodes bakumva uti ya episode ya in your 30s yaheze ngo barahari ikintu bapfuye kubera akantu kabaye turi muri episode 1 kubera tutigeze tubibwirana ni nko muri relationship byinshi urumva uravyigumizamo alors que c'est jamais la bonne solution kwigumizamo something wewe muri wewe urumva yuko you are not comfortable wewe muri wewe urumva yuko nukuri vraiment aha sikibanza ciwanje ariko this person ntegeza kumubwira ko yambabaje rero nibaze ko twige kubwirana ko twababazanye kandi urumva twige kubwirana la vérité ntugire ubwoba bwo kubwira umugenzi wiwawe ati nukuri aha wakosheje kandi canke ukamubwira uti direction ndiko ndafata y'ubuzima nturimwo nukirimwo rero kumva zuko utakirimwo reka mbandanye ubuzima bw'iwanje jenyine kandi umuryoherereko now haca haza we talked about stealing men mugugasanga iyo iri tough cane gose kubera ko naho atomustealinga araba jealous kubera ko Nadine peut-être arafise un homme John a un fils. Kubera iki Nadine qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Reka ndaguha akarorero kwishura ico iyi ni incident yatubayeko ndafise 2 friends bari muri Canada turi really close cyane gose turi abagenzi cyane so umwe yaraba engaged nanje nkaba ndiko ndategura ivyo ntegura so always discussions zaba is my man this my man that akumva ari excluded uravyumva muri conversation akumva ari excluded all the time okay reka tuvuge je na wewe turaba friends turafise a skinny friend and the skinny friend is always talking about how they are skinny je na wewe chatuma turi excluded like okay arumva ari excluded turabona yuko energy iri kirahinduka uravyumva mugo musume kubera ukuntu twabaye vulnerable and twagize open communication muri friendship yacu acha bitondekera muri group ngo je n'ukuri ndabwiza ukuri ndababaye kandi mbabaje na ABCD ukuntu every conversation turashobora kuvuga insazi mukavuga my man turashobora kuvuga mana ibintu bitajanye with men tukasanga twahereye muri my man rero je ndi single nukuri biko birampactiba ukuntu I am stressed I am this I am that kandi ikintu cyambere twakoze ni twabifashe muri point of like oh my gosh you are jealous uravyumva twabifashe muri oh we understand kandi twaje kumushimira uti ni byiza yuko wabivuze wugurutse kubera twako turabona icuka kitameze neza wakoze kubivuga ico tugira tukora ubu ni kuba considerate of your feelings tushire ama feelings yacu on the side to be considerate of your feelings tutangure kuza turagira ama discussions tugabanye dialogue of my man uravyumva kuko na wewe urashaka kuri muri your position ejo turashaka kuba turi muri position iri different uravyumva kandi nawe uzoba considerate rero mu ma friendship menshi ico nico kibaza abantu bakunda kugira umva ati nibabwizanye ukuri hama aussi le temps ufata uri kumwe with your man ugasanga si wa mwanya ugiha abagenzi bawe rero umugenzi akaba none wewe misi yose uzoka muri kumwe n'umutipe wawe na misi yose twebwe nta mwanya ukituronkera alors que when you are building a relationship kwanza n'umuntu mutegeza kumenyana kuko bajya bagenzi mumaze 10 ans 20 ans muri abagenzi baramaze kubona point faible point fort ziwawe baramaze kubona iyo ushavuye mukana sikibatse manzo rindire metse heza kicheki rero nibaza yuko bagerageze kugutahura yuko tu dois prendre le temps yukumenyana nuwo onye uwo mu friend mushasha hanyuma nabo barafise ikibanza cabo jewe namye ndi open kora ko ndi mu ma group mesh of friendship kandi umuntu wese yamye afise ikibanza ciwe naho vyaba
kabiri genre ugasanga mfise programme zibiri we naragushira for lunch undi nkamushira dinner mugabo ukumva yuko ndi intentional about our friendship ukumva yuko je te considère ukumva yuko urahari mu buzima bw'iwanje peu importe yuko uri wa midi cyangwa wa 15h urahari ndagufitiye umwanya muri 24 heures fils harimo umwanya wiwawe donc nivyo rero mbashaka abagenzi dutahure au fait alors que ntitubitahura kimwe naho hatazi yo jalousie yaronse umutipe yantumaze singishobora kumutwa sinshobora gutwara umutipe wanje mu bagenzi banje abo munyiba Tende waza nikindi cyo kibazo wagira umbaze kwani okay nagira ndakubaza uti none ufise abagenzi gatuvuga yuko uri mu relationship that is taking a very important direction siko hariho abagenzi umva uri comfortable around umva yuko utobaheba hariho abantu bari begamira ku bugenzi hamwe avuga uti bajya ntabafise am nothing nizo nkingi cyubaka inzu urakenera ama pilier donc nibo ba pilier za friendship usanga uvuga uti bajya ni nababura safe like you don't have your own identity and dehors yabo bagenzi bawe kandi izo friendships very dangerous uteza kugira identity yawe nka nice outside your friendship generally tufitiranye you understand kuburyo ejo jewe ndesize kugenda in one direction wogumuri nice ugumuri waundi nyene urafite definitely so with that being said reka tuvuge urafise that man siko kuko ama friendship mesh akunda gusamburwa ariko reka tuvuge yuko mwabaye aba friends muri single umwe acagenda muri friendship I think in the topic of another day kuko naira shusha gose irashusha gose ufite ukiri ngaho nyene sinzi ko ariyo question ko mumazi banzu yiheze kwanza no kese nagomanda kubaza uti okay ndavuye mu nda ronse emhan siko ndonse emhan ikaranjana jena wewe twara dufise gwa ya friendship ego twa good friends mugatwama mu busazi twama mu nzoga twama mu bintu bitariko biradukuza mugabo we were dependent on each other uravyumva even though your dependence yari toxic uravyumva mugo umvuga uti anayise ninamuheba c'est fini just naundi namugenzi mfise umva changu tutatuguma tutana toxicity rero je nkaca ndonka umuntu imana ikangire ubuntu nkaronka umuntu cyangwa nawe ukaronka umuntu hamana yese mugatangwa kugenda n'umutipa akaca tangwa kujana mu indi direction a good non toxic direction siko mu bintu byose business wise spiritual mentally physically nkabona utangwa guhinduka and then jewe nkashaka yuko tuguma muri vya bindi nyene ngo because je nawe twamenyanye for 20 years 30 years ujye mumenye haciye ukwezi nkaca nshaka yuko tuguma hahandi nyene none nice frankly wewe woshaka yuko ugumana ubugenzi naca je fati nibaza yuko harajamo respect wo mugenzi wawe nimba umukunda niho nagire ntangire donc a testimony j'ai un groupe d'amis turabagenzi wanashaka one of them she's my real best friend twarakuranye we have been friends for over 20 years hama rero urumva effectivement twaraja muri ivyo byo gusohoka hama harajamo yuko umugabo wiwe actuellement yagarutse donc kuba mu Burundi hanyuma donc turagira un groupe d'amis nyene twese twama turasohoka and then one day she decided ntagishaka kuja muri boîte nigeza mwinzoga ariko ntiyaragishaka kuja muri boîte actually jewe wanashaka most of my friends real friends nibigeze bamwe inzoga nije na nwinzoga nukuvuga yuko baragira impuhwe yukwama ariko barambona aya muri ko arasohoka ntajyama nkaca mvuga bajya baguma banjuje canja kurondera abandi bagenzi bo batanjuje kubera ikibo turasangira inzoga naco bimbwiye mugabo babandi rumva ndabagumijeho rero umwe donc bose rero bagiriye mariage rimwe presque rimwe vraiment iyo groupe d'amis bagiriye summer bayigirira rimwe biratatu bamwe yishuye abandi urumva banshi bamwe barahevye kuza barasohoka gutyo nkuko basohoka biki jewe nk'umugenzi nukuri je me suis senti exclu kubera iki
j'avais pas d'homme dans ma vie. Nama ndiko ndasohoka bo baba bari kumwe n'amafamille bica bihera bahajamwo n'abana donc ndababura carrément ndababura ego ndakreyi izindi friendship kandi zambereye umugisha ariko still bajya bambere nabona umengo ndi lost par rapport à eux kandi numva umengo oya barabaye judgmental gose bigenze gute urumva hama vyarambabaza nukuri vyarambabaza nkashika muhira nkumva mbabaye bamwe bagiye nkumva mbabaye vraiment wori kuravuga ati donc kuri bo baracuzinze path yabo kubera ko nibwo buzima bushasha bari bagiye kandi urumva ntitwari bwashike muri 30 ans twese ariko jewe periode yiwanje ntihari bwagira ubu unye niho turafata ama rendez-vous de temps en temps si umutima wanje ntukiri over them genre ntukiri jaloux urumva je comprends le fait yuko ils ont des familles ils ont besoin de prendre du temps pour leur famille hama je comprends yuko jewe nanje bamfatira umwanya yes je comprends niho nageze gutahura yuko umwanya uwo muntu ntabaje kugukura donc l'homme en question uba waronse ntabaje kugukura muri iyo friendship oya ahubwo abaje kugutwara mu yindi season yes abaje kugutwara mu yindi saison y'ubuzima utegerezwa kujanamwo nawe hama uwo mugenzi wawe rero kubera atabaratahura bizomufata umwanya ariko niyamara gutahura azogukurikira muri ya saison urumva it's not even necessary kumva umushavuriye oya vraiment ni wo mushavurire ariko twebwe nkuko ugumu bivuga turabana b'abantu kandi uko kwa abana b'abantu wakivuze kare turashavuzanya urumva turababazanya imitima turababazanya kandi bamwe muri twebwe kubera ego yiwacu ntituzi gusaba pardon voilà icyo nico nagoma no kuvuga uti tuteza gutahura yuko mu friendship hari ama season haragira n'igihe abavyeyi bakorekura kaba mu rugo bakagutanga somewhere they don't even know ego yugiye mugabo ni baba bari sure 100% ibigira bije ko bahari mugabo you have to let go hari aba friends bari seasonal kandi iyo season iheze ntuharure yuko uyu mugenzi ngo yaguhevye ngo arakwanka ngo ibiki n'ibiki ahubwo nimba iyo friendship iheze akaba agiye muri direction ubona yuko ari imbi instead yo kubihama wefata umusengera siko hama ugiye muri direction nziza let's say agiye gufonda famille arabaye marié cyangwa aratanguye business itandukanye na business ideas iwawe cyangwa agiye mu kindi gihugu aronsa abandi bagenzi ahubwo shimira Imana yuko ari mu bihe vyiza uravyumva yuko ahubwo mwana amenyanye kuko ugutera imbere kwawe Anaïs niko gutera imbere kwa abari autour yes uravyumva ukumererwa nabi kwawe niko kumererwa nabi gwabari autour mugabo tusigaye turi mu ma friendship of benefits gusa muri iyi minsi ku buryo umuntu adashobora hari imvugo jemora ntanka ugasanga bavuze ngo women cannot be friends that's a topic for another day kuko iyo it's even bigger uravyumva ugasanga all women cannot do business together. That's a good topic niyo tuzoyigira ugasanga rero muri friendships ubu ni nkaho uteza kubaho ngo friendship has to have condition no friendship has no condition ahubwo zifise boundaries gusa kugira mu respecting each other uravyumva hamwe nawe uruti Anaïs nishaka kuza n'importe comment muhiri wabo nkamdisturbinga nkagira ikintu just because we are friends oya neza kumenya uti ibyo akunda Anaïs ni Anaïs akamenya nivyo Nadine akunda ni ico nico kigora abana b'abantu rero ugasanga ama friendship menshi ariko aramena nabi kuko na open communication ihari uravyumva umuntu ni muba vulnerable ngo mubwirane ikintu uko kiri ngo yango ninamubwira ngo Anaïs acababara none ababara kubera iki friendship yanyu ni ari strong a strong friendship uraba offended ukambwira ati Nadine for the moment they offended like an hour changaruka mugubu I am offended undekembe in my feelings nico en fait nico ndibuka abo bagenzi banje iyo periode quand nangize periode ya depression aho vraiment n'inzoga every single day was
kunywa inzoga ni yari therapy wanje kandi umwanya wose genre naho twaba tugiye hehe je buvais umwanya wose and then birababaza kubera ko non seulement no muhira sinataha sinataha nkamara 2 jours 3 jours abavyeyi batazi yuri kuko na canke bazi yuko uri kwanaka alors que si huri canke ukaza uko gukambara etupa rero bakabona yuko ndiko ndakora ego mugabo mahera yose aherera muri ivyo onye. It took them 3 years kugira bambwire yuko ivyo uri kurakora sivyo naho ne bageze kubimbwira nabivuyemo jewe personnellement navyikuyemwo bagira kubimbwira ati nukuri rya epoque twarabona yuko tu es en train de sombrer ariko tukabura aho tubihera kubera turagutinya. Donc hariho ico uko kuntinya ko abagenzi biwanje kubera babazi ko niwambwira ikintu utuja muri defense ego tanigira alors que kandi effectivement wewe nyine ububizi neza kuri mu makosa voilà ububizi kuri mu makosa and your friends baje kukubwira ukuri kuko babona kuri mu makosa utegeza gufata kuja kuri defensive kubera iki ariko araza gukontrediza wewe ukuntu kwiwabo ukwiye kubaho. Rero nibaza yuko tube ouvert ku ma conversation yose y'ubuzima kandi ntutinye kubwira umugenzi wawe je ndabibona uko nico gituma natwe teza kuba babagenzi urabona uko bavuze yuko bagutinya sorry for pointing out your negative character tuteza no kuba babagenzi abagenzi bacu bumva yuko it's okay to go and talk to her about this uravyo hari abagenzi usanga yugaye hamuvuga uti uyu ni namubwira uku bica bihera ngo friendship utireka ndaberekereho nzobisengera Imana nizo muvugisha mugabo there's a reason Imana itu surrounding her with people harimo nigeze hari Simon nigeze kumva umpasa yavuze uti nta kintu Imana ishaka gukora ngaho kwisi idakoresheje abantu uravyumva itegerezwa gukoresha and that's why a human being is very important ku Mana. Rero ugatusanga uri wa muntu ari dur ugasanga uri wa muntu no you cannot tell me anything aho muri friendship tuzoca tugira friendship imeze gute n'ibya bindi biguma kuri surface voilà uti ujya muntu hari ikintu toshaka kumubwira je narigeze kuba ndi mu friend ari very defensive like I think I know it all mugabo ndagira ahantu mba humbled I was very humbled urumva ndaja kuri place of like no Nadine, it's not every time you're right. You have to learn every day. Uba a human being adashaka kwiga every day, then you're useless. Hari ibintu uteza kwiga every day. Uravyo chandabizana no muri friendship. So I think nkuko avuze just to be open and honest in our friendship niwo mugenzi wa friend. Shaka kuvuga ati in our 30s turendera bwa bugenzi umuntu ashaka kuza kukubwira very meaningful umuntu akaza kukubwira ikintu ego kikakubabaza mukavuga uti friend of ujya umuntu yavugishije ukuri vraiment ujya umuntu yavugishije ukuri twakire twumve yuko umugenzi peu importe ico ariko arakubwira nukura akikubwira hariho aussi du pointing et le fait yuko hari abagenzi baza kukubwira ikintu par jalousie bashaka abo bariho tubanse ariko hari ukubwira ikintu ukabona aravugishije ukuri ndeke kuba so correct myself bon Nadine twagumye tuvuga ati hariho ama conversation y'ikindi donc iyi episode rero kugira mu dusabe ikindi ushaka part 2 kubera iki batodusaba ikindi we can have a guest we can have friends bashaka kuza kutubwira this kind of friendship twariko turavuga imwe muri izo twariko turavuga they can be business friends they can be spiritual friends uwari we wese bakaza peut-être bakatubwira who knows twibukanye abo twari kumwe badufatiye hano ko turi muri the brunch time episode number 3 ya waiting in your 30s ariho twariko turavuga about friendship nuwe mugenzi w'ukuri ameze gute twokwifata gute twebwe nk'abagenzi kugira tuba abagenzi b'ukuri aussi iyi episode comme toujours twayigiranye na Spirit Cocktails et cocktails made in Barcelone zili flavored kuma fruits atandukanye blueberries, orange, watermelon,
ntuze morito ariyo citron hamwe na orange. Muga In ziri a passion. inspired by Burundians? Yes, exactly. The creators na Urumva Burundians. abantu bazizana ngaha mu Burundi n'abarundi, ce sont des jeunes, nukuri tubateza imbere. And then the cocktail nukuri vraiment iraryoshe sindababesha kuko twe na Nadine urumva on a bu tellement de boissons tellement différentes. Iraryoshe tumva ku bantu badakunda beaucoup d'alcool. Alcool vraiment il est très modéré. Nukuri c'est plus que uri kuranwa nyene akantu nyene pour booster et avoir une Just soirée chill. un brunch iri fun. Yes. Tubashimire cyane kubona mwadukurikiye on Thank Sexy you. Love TV show. Mukande s'abonne. Subscribe, like, share And our comment. episode. Muduha ma suggestion aussi. Yes. Kuri épisode twogira mwumvise quand même par rapport aux séries tumaze gukora aho turiko turaja si vous avez intererano mushaka kuduterera n'hésitez pas à nous les donner turaza kubaha contact. Yes. Sexy Love TV show tubashimiye cyane Nadine. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you also. Nukuri tura having a fun. This is good. Nukuri, this is good conversation. I thank you so much kuona Thank you quand même waremeye in our 30's tuzoikora maka I don't know what episode 100 episode. 100 to your episode. target. Yes, God. even our friends. Yes. Bazozamwo, even our husbands nibatwemerera un jour. Even our kids, everyone. Yes, bazozamwo. yes. Tubashimire cyane twongere dushimire également la personne derrière la caméra kuko ntaco twokwishoboza sans lui. Mr. Eric. Passez une bonne journée et turabakunda cyane. We love you. Thank you.